Urugendo rwo kunwanisha abarundi ari nkenegwa mugabo ko ari urugendo rurerure. N'urugendo rurerure kubera ko ari urugendo rusaba ko abarundi bemera ubwa mbere ko hari vyabagoye, ko hari ubwicanyi bwabaye mu gihugu mu myaka itandukanye, ko hari ababikoze, ko hari n'ababikorewe. Muri urwo rugendo hari biraba ababikorewe, muri urwo rugendo hari biraba ababikoze. Ni ukuvuga ko abakoze amabi, abakoze ubwicanyi hari intambwe barinda gushikako, ababishoboye bakemera bati twaracumuye, bakabibwira abo bacumuyeko, bakabibwira igihugu, bakabibwira imiryango. Ababikorewe nabo barafise urugendo rwabo rutandukanye n'urw'abambere, kuko ababikorewe barafise ingene baremerwa n'ivyo baciyemwo, kubura ababo, kubura abashingantahe babo canke abana babo canke inshuti zabo, no kunyagwa ivyabo. Abo rero babikorewe bakiriho barafise umuzigo biremetse uremereye, ku buryo iyo batanze ikigongwe babishoboye baba baruhutse, baba bikuye wa muzigo bagendana. Muri ibi biganiro mwumvirije abubahwa bari bavyitavye, twese twahuriye kw'ijambo uruhara rw'inzego za leta. Leta irafise ibikorwa bihambaye irinda gukora, reka mvuge bibiri canke bitatu, ko abica baserukira inzego za leta, mfata abasoda, haravugwamwo abacamanza, haravuga bari baserukiye intwaro, babura amatari, ba musitanteri n'abandi. Abantu bitavye kino biganiro baravuga bati leta irakwiye kwitegura igasaba ikigongwe abarundi, naho leta y'uyu munsi atariyo yabikoze, niko bikorwa muri uyu mugambi wo kugerageza gukiza imitima yakomeretse kubera kahise kabi. Hari ikindi ca kane nokongerako, nico kubwira abarundi ko ibikorwa vy'umugwi Severe ari birebire, cane cane ko umugwi Severe ukora ku myaka myinshi, ariko bifuje ko ibikorwa bitodindira imyaka myinshi, kubera ko bidindiye imyaka myinshi hariho n'abihebura bati inyishu twari turindiriye zatevye kuboneka. Mugabo hari abaciye bavuga bati ego ni vyiza kunyarutsa, mugabo ntibapfuvye inkono itarasha, kuko uwopfuvya ukuri kwa 1993, kwa 1988, kwa 1991, kubera ashaka kunyarutsa gusa, hariho igikomere c'abarundi, c'igihugu c'u Burundi atazoba yavuye neza. Mu majambo rero make twovuga tuti umugambi wo kunwanisha abarundi ni umugambi ari ngombwa, ni umugambi ukenewe, ni umugambi mu bisata bimwe bimwe leta imaze gutangura kurangura, cane cane tubirabishije mu bikorwa biha inyungu rusangi abantu benshi: kubaka amabarabara, kubaka amashuri ahatahora, kubaka ibitaro aho bitahora. Ivyo ni ibikorwa rusangi. Mugabo mu biyago no mu bibazo no mu ntererano bagarutse ku kibazo co kukiza umuntu ku vyamukomerekeje ku giti ciwe. Mu gifaransa bavyise reparation individuelle, no kuvuga ka kazu kanje k'Ingozi, ka kazu kanje ko mu Ngagara, ka kazu kanje ko mu Buyenzi, n'ubundi acakabona nzosubira kukaronka ryari. Ivyo ni ibibazo rero bashitseko, mugabo mwumvise ko ibikorwa vya Severe badusavye ko abarundi babimenya ari benshi, amaraporo ivyegeranyo vya Severe bikamenyekana mu biri benshi. Hanyuma uyu mugwi Severe wabasavye yuko bogenda mu nzego baje baserukira kuvugira umugwi, kugira uronke uburyo bwo gukora amafaranga, uburyo bw'abakozi, uburyo bw'ibikoresho, kuko ubuhinga bwo gutohoza
uyu mugwi severe uramaze kububona kubukabakaba turonse uburyo bw'abakozi bw'amafaranga bw'ibikoresho gutohoza ku 88 ntega marangara gutohoza ku 91 gutohoza ku 93 n'ubwicanyi bwakurikiye vyoshoboka vyonyaruka kubera ko ibyo twakoze mu minsi heze byatweretse ko abarundi bahaye umwanya wo kuvuga baravuga ibyo babonye. Cibutso kimwe cyitwa co ku rwego rw'igihugu bayita monument national. Hariko mwibwirizwa ivyibutso byo ku rwego rw'intara monument provinciaux. Hariho no urwibutso canke ivyibutso byo mu nzego z'intango no kuvuga les monuments muri niveau y'ama commune. Mu bihugu bimaze gutera imbere bakumva ico bita gukiza bakomeretse. Ingorane zo kugwiza ivyibutso, ingorane n'ubutumwa bashize kuri ico cibutso, igihambaye ni inyigisho ziri muri ico cibutso, hanyuma kwigisha abavuka uyu munsi, kwigisha abakiri bato bari uyu munsi, kwigisha abazovuka mu myaka 10 mu myaka 20 abazi by'uyu munsi ntibazoba bakiriho. Ese twogwiza ivyandikwa ibitabo kuko n'ivyibutso hajya bicika ibitabo, kuko uciye ahari ijambo Petero Ngendandumwe umushikirangoma wa mbere yagandaguwe itariki 15/0 mu 1955 ucubaza uti Petero Ngendandumwe yari iki, yamaze iki, yakoze iki, yagandaguwe nabande. Urumva ni gitabo uciye ahanditse ejo Tadesi y'uyu munsi na Karorero, uribaza Tadesi y'uyu munsi yoba yarinde, Rwagasore Rudoviko yakoze iki, yarinde. Mu by'ukuri ivyibutso n'inzego z'igihugu za vyicarira abarundi bagashigikira bazobona yuko ahubwo ivyibutso ari byo bitabo bizimvye cane vyigisha abariho uyu munsi n'abazovuka ejo, vyigisha abanyamahanga batembera mu Burundi uyu munsi n'abazoza mu Burundi ejo. Kujya ugiye mu Bufaransa canke muri Amerika canke mu Bubirigi canke mu Budagi atabarabara ryitwa igikoko, atabarabara ryitirwa igiti, ibarabara ryitirwa umuntu baravye ico yamaze n'ico yazize. Ni ukuvuga kwigisha abari uyu munsi n'abazovuka ejo ubicishije mu vyibutso ni ikintu gihambaye cane. Muga mu Burundi nturavyumva. Jewe nk'umuntu arongoye umugwi severe ndazi ko ivyibutso twovyumva, twokwigisha abarundi mu buryo bworoshe, kuko Ingozi usomye Pierre Ngendandumwe, Igitega ugasoma Ruyi Rwagasore, Ibururi ugasoma nka Koroneli naka yazize ubusa yagandagwa ariko arwanira igihugu, ubu uri kurigisha abarundi bose.